Léonce NGENDAKUMANA imbere yuko tuyaga manze ndabaramutse mwaramutse neza. Ejo mwaratanze ibisabwa mu mugwi CENI ujejwe kuraba ivy'amatora, impapuro mwatanze zaremewe mu bumwiyumva ko mumeze gute nyuma yaho bemereye impapuro zayo? Ego ejo twaratanze ibisabwa n'amategeko n'amabwirizwa muri mu mugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora. Hanyuma batwakiriye neza impapuro zose baraziraba byose basanga birakwiye, bacora naduha n'urupapuro rwemeza yuko basanze idosiye ikwiye atakibuzemo. Twabyakiriye neza rero ko batatugoye, tukibaza nuko mu gutegura no gutunganya amatora batotugora kandi n'abandi tuzohiganywa batobagora. Mu ncamake rero twabyakiriye neza. Yego aya matora nyene nimboneka rimwe habonetse abakandida nibaza ko bashika 10 nimba ntihenze, n'ubwa mbere bibaye. Hoba hari ikintu cyahindutse mu Burundi kugira ngo abantu bangana uko kose bahiganirwe iki kibanza? Yasi ubwa mbere bibaye kuko no muri 1993 bariho kandida bariho, nuko gusa batangana nguku. Mu mwaka wa 2010 bariho, mu mwaka wa 2015 bariho, ntibangana nguku gusa. Kandi ni byiza kuko mu ntwaro ya demokrasi ni intwaro ishingiye ku migambwe myinshi, ihagaze ku migambwe myinshi. Abanyamigambwe bagahiganwa hisunzwe imigambi, ni naho abanyagihugu biborohera guhitamwo umugambwe ufise imigambi ishobora kuzobagirira akamaro mu buzima bwabo, ishobora kuzogirira akamaro imiryango yabo, ishobora kuzogirira akamaro abanyagihugu bose, ishobora kuzogirira akamaro n'igihugu. Nivyo byiza rero, reka tuze duhiganwe tudahezanyayo, duhiganwe turi benshi. Bamwe bazogira ibyo bahagaze ko, ntituzohagarara kuri bimwe twese, ariko biteranijwe bikaja hamwe. Nibaza ko bishobora kuzoca bigirira akamaro igihugu, kuko umwe wese arafite icyo azohagarara ko, icyo azoshimikira ko cyane, natwe turafite ibyo tuzoshimikira ko cyane. Ego hariho ivyo abanyamigambwe bashimikira ko mu matora nibyo, ariko turabye imyaka igihugu cy'u Burundi kimaze, amatora yarabaye, abatwara bagatwara, turi mu bihugu bitatu ngira ngo bikenye cyane ku isi nimba ntihenze. Hano muri Afrika y'ubuseruko naho nyene nibaza ko dufite ikibanza kitari ciza. None mubona ugiye gutwara, hari ikintu kinini mubona ashobora kuzokiza ku Burundi kugira ngo kumbure tube mu bihugu biteye imbere canke biri mu nzira y'amajambere iboneka? Yego kubivuze nivyo, amatora yategura atunganywa katari gake. Ubutegetsi n'abategetsi n'inzego vyagiye bibaho, ariko muri rusange ntacyo vyamariye abanyagihugu ko hagiye hahindagurika amazina y'intwaro gusa, ariko abanyagihugu bagumye bari mu buzima babayemwo. Twarabaye mu ntwaro za cami, turaba mu ntwaro z'abakoroni, turaba mu ntwaro za gisirikare, turi mu ntwaro za demokrasi ubu. Ariko umunyagihugu aguma hahandi nyene, aguma ariko acurangurwa n'abategetsi. Na cyane cyane kibabaje nuko muri izi twita intwaro za demokrasi ariko acurangurwa nabo ashira imbere ngo bamurongore cyangwa bamuserukire bamuvugire. Ugasanga aho kumuvugira, aho kumuhagararira guhagararira inyungu ziwe, bahagararira inyungu zabo, bahagararira ivyabo cyangwa iby'abategetsi babashiraho. Ugasanga nimwe bita kwikanda. Ubu rero igihushanye kihari nuko buke buke turiko turinjira muri uwo muco w'intwaro ya demokrasi. Ubu biraboneka neza yuko hari bitahura bivugwa, ubu bivugwa. Burya rero nibyo wari kuravuga bitarigira bikorwa bizokorwa. Muri iki gihugu hari kinyoma cyinshi
kinyuma cyarasasiwe indava. Ukuri rero gutegerezwa kunyegururwa kukaja habona, atari ukuri kw'abahutu, atari ukuri kw'abatutsi, atari ukuri kw'abatwa, atari ukuri kw'abaganwa, ukuri kw'abarundi ukoresheje urudome rukuru o, ukuri kwa twese abarundi kukaja habona, hakabona abantu, hakaboneka abantu baguhagararira mu gushira habona ibitagenda neza mu gihugu n'ibyo kugwa kugira ngo bigende neza. Ariko tugarutse kuri iki imigambwe ishika 30 n'aba ntihenze mu gihugu nk'u Burundi, mwebwe nk'umunyapolitike ntimubona yuko iyi migambwe irenze urugero ku bwanyu? Ntimubona ko imigambwe nk'ibiri canke nk'itatu kujya ko mu bindi bihugu biteye imbere bimwe iyo migambwe ibaye nk'ibiri ntiyo bikwiye mu gihugu nk'u Burundi? Mu bisanzwe imigambwe ngana gutyo ntiyari ikwiye muri gihugu cy'u Burundi. Uravye ivy'imigambi dushikiriza ni bimwe, ariko ko twamaze kwemera intwaro ya demokrasi, ko twamaze kwemera ko twinjiye mu ntwaro ya demokrasi, uyipfuze gushinga umugambwe ngo haranire gushikira ubutegetsi agira ibyo ahinduye byananiye abandi, ntawo bimubuza. Ikibi nabo boza bagenda bashinga imigambwe yo gusega, imigambwe yo gusaba, ugasanga ni bandi yo bwana, ugasanga ni bani, ugasanga ni bantambaho bweze, ugasanga ni bambi mukendamuke simpandwa kururi imikirenge kiriho. Iyo niyo migambwe yoba itemewe. Ariko umugambwe uhangana n'ibibazo, ugashobora no gushikiriza ibyoba inyishu, ugashobora no kurindisha abanyagihugu bati murenganijwe ha muravyanga, ukarindisha abakozi babarenganije mu kazi muravyanga, muhagararire inyungu zishira hamwe murimwe, muhagararire inyungu z'abakozi, muhagararire inyungu z'igihugu n'abanyagihugu muvyanga. Iyo migambwe yoba iri kurafasha ntawe kwa arayigwanya. Mu bisanzwe ubuhojojo bw'imigambwe ubona buri mu Burundi bwaturutse ku bintu nka bikuru bibiri, kuko hano mugambwe hari mugambo y'iprona hamaravuka frodebu n'umugambwe paripehutu wari uriho naho utari wemewe n'amategeko. Mugabo rero kubera mwene izo nyungu z'abantu nariko ndavuga, izi nyungu z'udufaranga, izi nyungu z'ibyicaro, izi nyungu by'ibibanza, iyo migambi yaramanyaguritse ivamwo ubunywenye. Uravye nk'ubu iprona usanga irimo nk'imigambwe ico bita imigambwe nk'itandatu, uravye frodi usanga ari nk'itanu, uravye FNL paripehutu FNL ubigeze no ku zina rya CENI nayo ni uwo mugambwe witwa paripehutu mu ntango ubu urimo nk'imigambwe irenga itanu, abantu bakayita imigambwe. Ugiye muri n'umugambwe uri ku butegetsi nawe nyene waravyaye indi migambwe, niko kuko iyo migambwe rero wumva yose ihari kubera izo mpamvu z'ibyicaro. Hari imigambwe nzi neza jewe yavutse ari uko tugiye turaganira ibintu by'ibiganiro byo gushinga inzego za leta, abantu bakaronkamo ikibanza, mwakamushikiranganje, ubundi akaba ikigera cy'umukuru w'igihugu, ubundi akaba umushinga amateka, umukenguza amateka, mu standeri. Abantu rero bagiye bavuga ati ntashinze umugambwe sindonka, nivyo bakurikiranye. Hanyuma mu ntango naho byatanguriye tukiri imigambwe mikeyi bari baduhaye amajipe amaprado ndavyibuka. Hanyuma rero hari abantu bibajije bati erega ushinze umugambwe ucuronka prado, hari n'abandi bimbira ati ushinze umugambwe ucumushikiranganje, ukabikoresha rero no mu kubesha abanyagihugu ngo ndi umugambwe utari umugambwe. Inyuma y'aya matora nagomba ndakumenyesha yuko hazoba ihinduka rikomeye mu bya politike y'u Burundi. Nukuvuga ivy'imigambwe bizisubiramwo vyo nyene, uzosanga hari imigambwe itarenze nk'itanu cyangwa itandatu. Ivyo jewe ndabibona kandi ndavyizeye, kuko iyo migambwe yamiboneka myinshi ari uko habaye nk'akantu ko kuvuga ko kugabura cyangwa gushigikira cyangwa hari ntibaho nka mugambwe uvuga uti jewe ubu ndi ngaha kugira mparanire imigambi yanje, mparanire neza y'igihugu, mparanire neza abanyagihugu. Iyo migambwe rero burya buca yifuta ibitwama turimwo turaba bamwe barabuko abandi barabuko burya bizohera, kuko inyuma y'amatora nta muntu azosura guhenda abantu. Amatora rero arageze, ni mutera kamo k'abanyepolitike ingene bo kwigenza muri iyi minsi amatora agira shike no mu matora hagati imbere n'inyuma y'amatora.
akamunotera sinotangura kugatera abanyamigambwe kubera ikintu atanga gatera abanyamigambwe nivyo nibo baje mu matora ariko akamunotera notangwa kugatera leta ngagatera izindi nzego z'igihugu n'amashinga amateka n'inkenguza amateka ubutungane inzego zijeje umutekano n'inzego nshingwa ntwaro kubera duhereye ku mukuru w'igihugu leta arongoye inama nshinga amateka umugambo uri ku butegetsi bose baramaze hafi imyaka 2 mu mwaka wa 2017 na 18 bariko bigisha yuko amatora yagiye ategurwa muri iki gihugu yabaye inkomoko y'uruhagarara yabaye inkomoko y'ubwicanyi yabaye inkomoko yo gupfungira abantu busa kwangaza abantu ubu rero abo bose bategerezwa kumva nako n'imigambo nanayibagiye bategerezwa kumva yuko ivyo dutegerezwa gukora byose n'umugwise nenda wibagiye ivyo dutegerezwa gukora byose biteza kwisunga yuko ayo matora atosura kutwega uruhagarara mu Burundi muri igihugu cacu ahubwo yoba amatora asubiza hamwe abarundi akaba amatora asubiza ishusho igihugu cy'u Burundi akaba amatora ibivuyemo abahiganwe bavyemera abatsinzwe n'abatatsinzwe akaba amatora abatsinze batsindira bose akaba amatora abatsinzwe bavuga bati ivyari byo byose aya matora yarateguwe neza yari yagenze neza ntiyasubire kuba induru akamo rero no gatera iyo migwi yose imigambwe akamo no itera turafise abanwanyi nuko twababwira tuti aya matora mwitegure muyakurikirane neza mwigishe abanwanyi banyu ko ugiye mu higanwa mu matora ushobora gutsinda canke ugatsindwa bigishwe yuko ugenda muri ayo mahiganwa ufise ico no kwita amajambo canke diskuru zibiri tinatsinda nshikiza abanyagihugu ukugira ndabahumuriza ninatsindwa nshikiza abanyagihugu kugira ndabahumuriza ibyo rero bisaba ko amatora bayateguwe neza rero dugaca dusaba abanwanyi bacu yuko batovuga ngo bazokurikirana amatora ku munsi w'amatora gusa ubu nyene babandanye bakurikirana amatora kuko amatora ahera muri mwiyandikwa bagende baza bararaba hajya ku mitumba iwabo abantu bose bazoza gutora ko bakwije ivyangombwa ko bavuka hajya cyane ko bakwiza imyaka barabe ku ntonde bazomanika ko atabanyororo barimwo atabana badakwije imyaka barimwo basanze barimwo bace bavyanga tuzoshobafasha kuvyanga ko ntidushaka umuntu yiba hama ku munsi w'amatora naho bahashike kare bugururiro by'amatora ariho bari kugira bare kwiro by'amatora ariho bihari byuguruwe neza barabe yuko ibikoresho byose bitegekanijwe y'amasanduku y'amatora amabahasha irangi ry'amatora ibikoresho byose by'amatora barabe ko bihari bikwiye kuko hari igihe usanga bidakwiye twarabyiboneye mu myaka y'2010 hanyuma rero bagume ngaho babikurikirane gushika bahejeje guharura bakavuga bati amajwi avuye ngaha naya bijya bavuga ngo bamenyesha makuru ntibazovuga ngo amajwi avuye ngaha naya baragomba babuze twebwe tuca tubivuga tuzobwira abamenyesha makuru uwo mwanya nyene kujya ni nk'ukwihena aho rero cyo kizokwerekana yuko amatora ariko amera nkagenda neza buruburu burya abantu bacu bajya bazoza kuducungerera bazocakurikana muri commune barabe ko ivyo bashikije muri commune ari mwivuye ahandi kuri za yamabiro y'amatora baca bikurikirana no mu ntara ibizoshikizwa gushika mu ntara biba ari byavuye hajya bimwe se bavuga rero ngo irasoma ibitari ibyo iragomba ibisome bitari byo tuzoba tubifise tuzoca twibesha uwo mwanya nyene Léonce NGENDAKUMANA reka ndabashimire kandi ndabifurize kuzotsinda amatora yimirije murakoze cyane ariko icyo noshikiza nuko mu mugambo se abanyafurudebu nitwice kimwe nawe ariko bavuga bati duhiganwe turondera ibibango twebwe turiko twaramaze gutsinda bugi twaratsinda intwaro ya demokrasi gaze ku miryango myinshi kandi irahari ihagaze ku bimenyesha makuru byinshi kandi muriho ihagaze ku mashirahamwe menshi yigenga kandi biriho ihagaze kugushikira ubutegetsi gutwara no kuvako biciye mu matora mu nzira ya demokrasi